kumwe mumbwira ngo zana ayo madolari murambanye urudubi neza dore ayo madolari yakura kamwe bwavisa tunga rimwe mwari kuyazana mugani mwebwe bambere muza utegereza kuduha amadolari utaduhaye nitwemere mukeneye uko nira kugira imana ntiyica rero bahunda barongomora ngo zana ayo madolari zana igitoro nkuko umenga ngaha mu Burundi hari robine reka nsubire ndagoye kaza nshuti munywanyi wacu ndagoye mwirire canke maramutse bivanye naho merereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV agashavu kariko karaniga bivanye nanone n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ukuntu ariko nanone yama yibonekeza mu mahera y'abanyagihugu mu gihe ibitoro amakara n'ibindi bitandukanye vyahejije kuzima ngaha mu gihugu c'u Burundi munyemerero tugaruke kuri amakuru akomeye cyane yeje kuri rushikira aho tugira tubashikirize ubutumwa bukomeye cyane umwigeme uwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cyacu Burundi Darirene Bunyoni ahejeje gushikiriza inkuru y'umubabaro inkuru y'agashavu kuri Mutama General Alain Guillaume Bunyoni uwahora atunze ngaha mu gihugu c'u Burundi nibiri vyose rero birashobora nanone kugaruka umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye naho nyene nanone bivugwa yuko rero umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yikuye ko umwasi wiwe ari we Bunyoni ariko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwo umunyemerere tuze kuyagaruka ko ibi vyose uravyumviriza winyegeje kuko ni ibintu bikomeye cyane biriko biradushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi biteye ubwoba aho umutambukanye umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha gushika ubungubu rero abahinga mu vyerekeranye no gutosora no gukoranya nanone amakuru akomeye cyane bakaba barahijije kumutazira izina rikomeye cyane ari we nyene Mama Goci nkuko amasoko yacu avyemeza munyemerere tuze kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane yejije kudushikira nyuma yuko wazaro umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi kushika ubungubu duhejeje kuronka ukuri kubijanye n'amagara yiwe amakuru akomeye cyane rero arakomeye cyane munyemerere tuze kuyabashitsa ko reka nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira na mwese muri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega tubaye kaze muri aya makuru akomeye cyane nizere ko rero waje gupyonda ijambo sabone reka nsubire ndabukengurukiye cyane nshuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zira muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera ngaha mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi aho umwigeme wa General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi ajeje kuva mu gacerere agashekereza ibijanye nuko gushika ubungu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'abaryango biwe bariko nanone barihagira amatungo yoyo wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi ndabibutse yuko pastore akomeye cyane Apotre Esidori yarukana none gushikiriza yuko mu vyiyumviro vyiwe yuko amatungo yiyo wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi yafatiriwe gushika ubungu rero yoshirwa mu kigega ca leta kandi canke agasubizwa abanyagihugu nka cyane ko vyumvikana yuko aya matungo yoba yaravuye mu gusuma abanyagihugu amahera y'agaciro ndabibutse yuko rero ibintu beje gukomera cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe abaryango w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nabo bariko baratwarana muri iyi ntwaro ya CNDD-FDD bariko barabandanya n'abanyonora amahera amatunga y'igihugu nyuma yuko rero umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe nyene abazwa ivyo abazwa ahubwo agacashikiriza afise agashavu keshi ko ahubwo yipfuza yuko Imana izomwihamagara bikamunyuma zuko rero gushika ubungu rero umwigeme wa General Alain Guillaume Bunyoni wazo ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi ashikirije amajambo akomeye cyane reka rero tubanze dutangurire kuri ayo majambo akomeye cyane
turaza kubashikiriza ni inkuru ikomeye cyane ihejeje kudushikira nyuma ya Noheli y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Iyi Noheli rero irateye ubwoba nyuma yuko hari umugambi ukomeye cyane nyuma yuko abaryango umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero ubwoba n'igishikani vyose munyemere tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Reka rero dutangurire kuri ubu butumwa bukomeye cyane Darirene Bunyoni ahejeje kudushikiriza. Ni nyuma yuko rero Darirene Bunyoni umwigeme wa General Alain Guillaume Bunyoni yaraye avuye mu gacereri yaramazemwo indwi zishika zibiri kuva umukuru nanone uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi yakarwetirwa kandi agasabirwa gupfungwa ubuzima bwiwe bwa misi yose. Mu misi yaheze rero twarabashikirije ubutumwa bwa Darirene Bunyoni aho twababwira ingene nanone abo bajwe no kuba umuvyeyi wiwe amuvyara gushika ubu rero apfunzwe nabi. Twarabashikirije rero ubundi butumwa bwari bukomeye cyane Darirene Bunyoni aho nanone yagiriza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba ariko yihagira amatungo afashanya n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ni munyemere rero abatwumviriza muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi muherereye mu bisata bitandukanye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure no mu karere k'ibiyaga binini turasubiriye kubaha kaze ku rubuga rero gushika ubu nkuko ahejeje kuturingikira amakuru. Darirene Bunyoni yasubiriye kwiyamiriza igipfungu kiranga ibikorerwa umuvyeyi wiwe aho bikeka ko yoba yarishwe nkuko biriko birakwiragizwa guhera ejo mw'iboro rikuru rya Gitega. Nanone berekeje yo babankira kumubona abaryango biwe rero bakaba bafise ubwoba n'igishika kuri bose. Bikaba bivurwa yuko rero umuryango utamenyeshejwe kandi bivugwa yuko hariko harakwiragizwa amakuru yuko yoba yaragandagwe mw'iboro rikuru rya Gitega. Rero gushika ubu ngubu amakuru ahejeje imisi igira itatu avuga yuko gushika ubu ngubu umukuru nanone w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuva ku igenekerezo rya 19 Kigarama mwaka wa 2023 ahubwo yagenderera iryo bohero mw'ibanga rikomeye cyane nkuko ubushikiranganje nanone bubijejwe bwari bwamenyesheje. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yarafashe urwo rugendo yerekeza muri iryo bohero rya Gitega. Gushika ubu rero abaryango wohoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi baciye batangura kumviriza amakuru akomeye cyane nyuma yuko n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ku igerekerezo rya 20 isaha 2 z'ijoro ariho nyene yishikiye muri iryo bohero nkuko amakuru dukesha nanone bamwe mu bakumicungararo y'iryo bohero rikuru rya Gitega. Darirene Bunyoni rero avuga ko umuryango utewe umutima uhagaze ikibazo c'umutekano wa General Bunyoni niba yoba agihema amagara yiwe rero n'ingene agiye kubako. Ni nyuma yuko rero Darirene Bunyoni arangiza avuga yuko atarwego na rumwe rw'igihugu rukwiye kwiganzirwa n'umuntu umwe. Yoba yavuze nde ati rero ikimenyamenya ni kano kajagari gasigaye kiganje mu gihugu cacu c'u Burundi cahora ari kiza. Darirene Bunyoni rero ntiyatomoye uwo muntu ariko ariganzira wenyene inzego z'igihugu ariko bica vyumvikana nkuko nanone dusigurirwa na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politiki bakaba boba bavuga yuko ari iyi ntwaro ya CNDD-FDD na cane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko ari wenyene ariko yama atoza amakori mu banyagihugu kumvo zitumvikana kandi abanyagihugu bafise ibibazo bitandukanye kubijanye n'ubutunzi n'ibindi bitandukanye nk'ibitoro amakara n'ibindi bitandukanye biriko nanone biratuma ubuzima bwacu bumera nabi. Ni mu nyuma z'uko rero mu bundi butumwa bugufi yanditse rino joro Darirene Bunyoni aremeza yuko amagara y'umuvyeyi wiwe yasinzikaye mu misi iheze agatinya ko rero agatinya no kumubeshera yuko yoshaka kwiyahura nkuko vyatangajwe n'abategetsi bakomakomeye bo mu mugambi ku butegetsi wa CNDD-FDD n'umwe mu ntwazangabo zikomakomeye ubwo yashikiriza amakuru kuri Burundi News TV ku mugaragaro rero mbere nanone bikaba binyegeje umugambi mu bicane. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe na Darirene Bunyoni imbere rero yo kugarura urubuga rwiwe nanone yibukije President Evariste Ndayishimiye atari we nanone yari yitezwe ubwa mbere ngo yitoze mu mwaka wa 2020. Ni nyuma yuko rero ahubwo uwari wizewe yari Pascal Nyabenda. Kubwiwe rero ibiriko biraba nanone bifatiye kubwo bwa President Evariste Ndayishimiye ko ashobora kutaba umukandida w'umwaka wa 2027 akabivuga afatiye ku ngene President Evariste Ndayishimiye yananiwe kubogora ubutunzi bw'igihugu. Ni nyuma yuko rero igihugu cacu Burundi casinzikaye bivanye nuko gushika ubu ngubu atakintu na kimwe turiko turaronka. Bamwe mu bana none bamwe mu drive baba mu bisata bitandukanye baruga
barugaye imiduga yabo bivanye nuko gushika ubu ngubu atabitoro atanuburyo bwo gukoresha nyuma yuko rero abategetsi bakomakomeye bo bonyene gushika ubu ngubu biyunguruza atankomanzi bivanye nuko amakuru akomeye cyane adushikira ubutumwa rero bw'uyu mwigeme nanone burumvikanwa namwo ishavu ryinshi cyane na cyane ry'umwana aburanira se ariko kandi butera bufata umurindi wa politiki ukomeye cyane kumbure niwe nyene nanone wari asigaye avugira hejuru ivyo bamwe mu basendefdd bavugira mu ntamatamani nyuma yuko rero asa n'ubabaye umuvugizi nanone bamwe bavuga yuko bari mwirage rya Petro Nkurunziza ubutumwa rero bwa Darirene Bunyoni buri mu butumwa busomwa cyane ku mbuga z'abarundi twese kuri urubuga rwa X rwahoze ari Twitter ndabibutse yuko rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari ibiteye ubwoba reka rero tubandanye ni nyuma yuko buca duhimbaza Noheli nanone igira kane ya Evaristo Ndayishimiye amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira ndabibutse yuko mwaka wa 2020 Noheli ya mbere twavuga duti yasanze Nkurunziza yarishe igihugu amajambo yari meza tukibwira ko ari ikibazo nanone c'umwanya gusa hanyuma tukabona ko ibihe vyiza vy'u Burundi bigiye nanone kubandanya ariko kuvanye n'icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye yosheka ku butegetsi twararindiriye turaheba ivyo rero bikaba bishikirizwa n'umwe mu bajenare bakomakomeye umwe nanone mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu iyo nanone yoba afashe ingendo zitandukanye ariko gushika ubu atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumvo z'umutekano wiwe bikaba nyuma zuko rero n'abashinga ndayo bakomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi ariko nanone bariko barasigura mu mwaka wa 2021 yari Noheli nanone ya kabiri yaratubwiye yuko yabuze ubufasha twibwira yuko yononewe na General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi twese rero twibaza ingene azikura ko uwumubujije nanone gukora maze bikaba vyiza ni nyuma yuko rero no mu mwaka wa 2022 yari Noheli ya gatatu yari ahejeje kwikura ko Bunyoni yatubwiye yuko vyose avyifitiye mu minwe bari nanone byari ibintu bikomeye cyane kandi hari hagarukanywe ikizere gikeye ni nyuma yuko rero mu mwaka wa 2023 iyi rero ni Noheli ya kane buri buke nanone twizihiza y'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye nanone umwiheburo mu Barundi waganutse ni nyuma yuko rero nanone nta citwazo kikiriho bivanye nuko ivyahuha nanone vyarahindutse na cyane nta cizere ko impunzi zizotahuka bivanye n'ibiriko birakorwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ni nyuma yuko rero twitegura urugamba bivanye nuko umwanya ku mwanya igihugu cacu Burundi kirashobora kugabwa ko ibitero imvuga kuri nka Jerome niyo nkuru na Florian Irangabiye nanone ziri mu busho butandukanye nyuma yuko rero nanone abarya ibiturire n'abamunga amatungo y'igihugu gushika ubu ngubu bo bonyene bariko baridegembye ndabibutse yuko rero nk'umurwiza tunga nanone wingira kamaro nka Dr Christophe Sabaho nanone ntibagira ikibanza mu gihugu ariko nanone bakaba ibibanza vyabo biherereye mwibohero mu gihe umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye nabo bafashanya mu kudandaza abasirikare b'u Burundi muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bo bonyene baba bariko baridegembya ariko nanone bagaca bashikiriza ubujanja n'ubuswayire nkuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye atera ikigongwe mu banyagihugu kugira ngo tumugira ikizere gushika ubu rero abasirikare bacu bagurishwa muri Kongo nk'abacengero abacitse ku icumu bagacunaguzwa nk'abahemu nyuma yuko igitero isukari amakara ubukene buriyongera abakuru bakadubwira ko turasefi nanone ubujanja ni nyuma yuko rero umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye yama yibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye na cane ataco bizanira abanyagihugu ni munyemerero amakuru yacu tuyabandanirize ku majambo akomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye ariko yama yibonekeza muri ibi bikorwa ibintu birashobora guhinduka ubwo umwanya ku mwanya hari ko haratangazwa amakuru yuko umukuru w'igihugu cacu Burundi nyaricubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye gushika ubu ngubu yoba aremvye cyane ariko ayandi makuru akaca atangaza yuko umukuru w'igihugu amerewe neza ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi birarimwo igipfungu cishi cyane bivanye nuko gushika ubu ngubu umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ikintu gikomeye cyane nanone bica vyumvikana yuko nyaricubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye hoba hari umugambi ukomeye cyane wo kumukurako bivanye nuko akarwi kishinze kumutembagaza gushika ubu ngubu bihejeje imisi itari mike y'ibiteba kandi vyumvikana yuko baba bahejeje gushira mu ngiro ariko nanone
hari amakuru akomeye cyane yo kwizerwa avuga yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika iyo bariko nawe nyene arihagira ikibanza c'umukuru w'igihugu bivanye nuko gushika ubu ngubu rero umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye atajambo yoba arekuriwe gufata nanone ko ingingo bivanye nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika we n'igihanganje General Prime Niyongabo cumvikanye mu majambo akomeye cyane y'amacakubiri ngaho mu gihugu cacu Burundi yo gucanishamwo abanyagihugu ajanye nuko gushika ubu ngubu humvikanye yuko General Prime Niyongabo yoba yaragarukanye ibijanye n'amoko nga mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko rero kuwa gatandatu heze humvikanye makuru yuko abasirikari bacu bashika 28 gushika ubu ngubu rero boba nanone barajanywe mu kibanza kitazwi. Abaryango rero baragaragaza umubabaro bavuga yuko abo basirikari hoba nanone hari ikintu kibi cane kiriko kirabashikira. Ndabibutse yuko rero General Prime Niyongabo ubwo yoshikaga mu kampi ya Cibitoke yashikiriza yuko abo basirikare 28 ari bo nyene banse kugwanya umari wa M23 agasigura yuko abatutsi banse kugwanya abatutsi bagenzi babo bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ari bo nyene bisigura abo nyene bageze umuhari wa M23. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira rero ibi vyose General Prime Niyongabo yashikirije vyarateye agashavu bamwe mu basirikare basigaye mu kampi ya Cibitoke nkuko amasoko yacu avyemeza. Ndabibutse yuko rero twari duhejeje imisi itari mikeyi nga mu gihugu cacu Burundi tumerewe neza, ariko birababaje cyane kuko umwanya ku mwanya birashobora guhinduka bivanye nuko nibihugu bibanyi bitandukanye amwe mu makungu aratanguye kudukura ko icizere bivanye nuko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yama yibonekeza mu bujanja n'ubuswahili mu gihe ashikiriza abanyagihugu ijambo rikomeye cyane kandi riryohereye, ariko gushira mu ngiro bigaca vyanku. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko rero gushika ubu ngubu nawe wenyene agashavuka ariko kiraraniga bivanye n'amajambo akomeye cyane abanyagihugu bo mu bisata bitandukanye baheruka kumushikiriza ubwo nanone yahumurizaga abanyagihugu bagabwe ko ibitero n'umurwi wa Red Tabara ku munsi nanone waheze. Ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane nkuko abanyagihugu babitomora bavuga yuko rero ibikorwa biriko birakorwa na Red Tabara vyoba ari vyiza ugereranije n'ibikorwa biriko birakorwa n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Imbonera kure rero mu gihe zamaze bonekeza mu mabi ateye ubwoba, ivyo bikaba bishikirizwa n'abanyagihugu nkuko amasoko yacu avyemeza. Bakaba bavuga yuko rero nyari cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubutegetsi bwe harimwo igipfungu ceshe cyane na cyane ko icorota aruko yoca atanga imihoho. Ndabibutse yuko rero no mu misi yahera mwarumvirije yuko General Major Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe nyene yivugiye yuko umwanya ku mwanya azobona atakibandanya kandi atagishobora kuba nanone yotunganiriza abanyagihugu azoca yikurako, ariko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bica biboneka yuko ivyiwe nanone ari ugusumwa amatungo y'igihugu nyuma yuko rero bimwe mu bibanza bitandukanye biriko birihagirwa n'akamwana wa mama nkuko amasoko yacu na zimwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi bamenyesha. Ndabibutse yuko rero gushika ngubu rero umuryango wa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uramerewe neza cyane bivanye nuko gushika ngubu rero bariko barifashisha amatungo y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo rero bikabishikirizwa n'abaryango bohoze ari umushikiranganje gusa nanone umwe muri abo atashimye yuko tuvuga amazina yo kumvuza umutekano wiwe bivanye nibiba biriko vyama vyibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi kushikirije iciyumviro ciwe ca politiki bica vyumvikana yuko anyuruzwa abandi bakaborezwa igufa na cyane dufatiye nk'akarorero nko ku bantu batandukanye na cyane bavanywe mu bisagara bigiye bitandukanye aho nanone gushika ubu ngubu bagiye baburwa irengero. Gushika ubu rero turasavye rero nanone gushika ubu ngubu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe ataratanga imihoho arakwiye gutunganiriza abanyagihugu na cyane muri ibi bihe bikomeye cyane biriko biribonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe rero umwaka wagira uhere harashobora kuba ikintu gikomeye cyane kugenekerezo rya 2026 ubwo umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azoba yagendereye muri cankuzo na cyane yuko bivugwa yuko amashengesho yiwe ariyo nyene
nyene azoba ariko arabera. Ndababwira ukuri rero munyemerere tuze kugaruka kuri ayo makuru akomeye cyane yahejije kudushikira bikamu nyuma zuko rero gushika ubu ngubu atamuco uratangwa kuvyerekeranye n'amakuru ariko arakwiragizwa kubijanye n'uwazara umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi aho na Darirene Bunyoni atashimye kugira ico ashikiriza na cane ko avuga yuko nabo nyene bariko barakeka amakuru atandukanye na cane ko ashikiriza yuko atamuco afise kuri ayo makuru. Munyemere rero ivyo nibindi tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye iteka umunezero nivyo tubifuriza ntimuje kure nizere ko aje gupyonda ijambo sabone kuri wowe utarabikora akaniko karyonda gusoma muri komisi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazojya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kurenda bahaye ikaze mu yandi makuru akomeye cyane abamenyesha makuru bacu babahinga bariko baratugira amatoza. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.